Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo. Kuri mikro muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukahera ko yagezeho irya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Diane, ayavugwa irya nino ku isi tuyahere muri Afrika, kuyavugwa muri Mali. Ishirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO ejo ku munsi w'Imana ryatangaje ko ryafatiye ibihano abasirikare bari mu kagwi katembagaje ubutegetsi muri Mali kuva mu kwezi k'umunani 2020. Ivyo bihano birimwo kubabuza kugira ingendo mu bihugu byo muri uwo muryango hamwe no gufata imitungo babifitiyemo. Ibagiriza ko bafise uruhara mu gutevya gutunganya amatora yabwirizwa kuzoba ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza. Nayo muri Ethiopia abaroberi bariko barwanya leta baratesheje agaciro raporo zivuga ko bashobora kuzokwankwa n'abanyagihugu canke bakazosesa amaraso mu gihe bo kwinjira ku murwa mukuru Addis Abeba. Umuvugizi wabo Gatechu Reda yavyiganiye itorokanzo ry'amakuru y'abafaransa AFP ejo ku munsi w'Imana. Ni mu gihe kandi ejo ku w'Imana waranzwe n'imyerekano ku murwa mukuru, imyerekano y'abanyagihugu bashikira igisirikare ca leta. Umuhari TPLF urwanya leta hamwe nabo bacuritse batangaje mu ndwi ziheze ko bigaruriye ibisagara biri ku birometero 400 uva ku murwa mukuru, kandi ko bazohagarara ari uko bashitse ku murwa mukuru Addis Abeba. Ibihugu bitari bike byarahanuye abene igihugu babyo kuva muri Ethiopia, kandi na leta z'umwe za Amerika yarakuyeyo abadiplomate bayo. Papa Francisco, umwungere wa Eklezia Katolika, yabwiye amasinzi y'abantu i Vatican ejo ku munsi w'Imana ko ariko arakurikiranira hafi iyo ntambara n'umubabaro, yongera asaba ko inzira y'ibiganiro ari izoshikana igihugu mu mahoro. Muri Nigeria igitigiri c'abaguye mu isanganya ry'inyubakwa yasenyutse ku munsi wa mbere w'indwi iheze mu gisagara ca Lagos kigeze ku bantu 42, mu gihe abarokotse bageze kuri 15 nk'uko abategetsi babitangaje. Icatumye iyo nyubakwa isenyuka gushika ubu ntikiramenyekana, ariko gusenyuka kw'amagorofa biramenyerewe i Lagos, igisagara kibamwo hafi miliyoni 20 z'abantu. Igitigiri nyakuri c'abantu bari muri iyo nyubakwa igihe yasenyuka ntikizwi, ariko abakozi bahakorera bibaza ko boba bashika ku bantu 100. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, umushikiranganje wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi yararusinvye mu gatondo kejo ku munsi w'Imana. Mu itangazo leta Iraq yasohoye yaremeje ko indege itagira umudereva drone yamijaguye ibisasu ku muhana wa Mustafa uri ku murwa mukuru Baghdad. Abantu 7 mu bamucungerera umutekano barakomeretse muri ico gitero. Leta ivuga ko cari kigamije kumuhitana, nta mugwi n'umwe uracitirira. Hano muri leta z'umwe za Amerika, guhera ku munsi wa mbere w'indwiza ingenzi zizokwinjira muri Amerika zizobanza kwerekana ko ziteje urucanco rukingira virusi ya corona. Iyi ngingo ije ikuraho yari yarafashwe haraheze umwaka n'igice, yabuze abanyagihugu bakomoka mu bihugu birimwo Brazil, Ubuhindi na Afrika y'Epfo kwinjira ku butaka bwa Amerika bivuye ku kiza ca corona. Incanco Amerika ivuga ko izokwemera ni Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca hamwe na Sinovac. Iyindi ngingo Amerika yafashe niyo gusubira kugurura imipaka na Canada hamwe na Mexique kubicandagishije bakora ingendo baciye mu nzira z'amabarabara.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri www.radio.voa.com. Nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 z'Ijwi ry'Amerika. Ikaze mu gice ca kabiri c'amakuru agiye kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari. Ishami ryigenga IDHB ryemeza ko abanyuruzwa, ababurirwa irengero n'ababurezwa igufa mu Burundi babandanya kwiyongera mu gihe iryo shirahamwe ryegeka ayo mabisha ku bakozi iperereza n'abapolisi mu Burundi. Amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu yo asanga iri shirahamwe ari igikoresho c'ibihugu bimwe bimwe. Ibi twebwe twisunze ibyagiye birasabwa n'amashirahamwe mpuzamakungu atari mu gihugu berekana ko umenga ivy'agatakazi na muntu babikurikirana gusumba twebwe turi mu gihugu. Agatakazi na muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari ingingo zafunditswe za politiki. Uyu ni Gerard Hakizimana umukuru w'ishirahamwe Folicon F rimwe mu yakorera mu gihugu c'u Burundi. Muri IDHB bo yamara bavuga ko amakuru y'ivyaha Folicon F ihakana bayavana mu matohoza n'amasoko yizewe. Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes, de témoins oculaires. Uyu nawe ni Karina Tarkatia umushakashatsi mukuru wa IDHB asigura muri make ko mu bo bakesha amakuru harimwo n'abahohotewe. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ishami ryigenga IDHB mu mpera z'indwi twaraye dusozereye ribicishije mu cegeranyo ryasohoye ryemeje ko mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane abantu banyuruzwa, ababurirwa irengero n'ababorezwa igufa biyongera cane. Abahinga b'iryo shirahamwe begeka ubwo bisha ku bakozi b'iperereza n'abapolisi. Amashirahamwe ari hagati mu gihugu yamara amenyesha ko iki cegeranyo abagikoze ari ibikoresho vy'ibihugu bimwe bimwe. Ayo mashirahamwe yagiriza ukwivanga mu itunganywa ry'inzego z'u Burundi. Ibindi biri muri no rapport bibazo menyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika i Nairobi. Elojuri Kaneza. Ishirahamwe IDHB rigizwe n'abahinga batatu bigenga bose n'abanyamahanga bakaba bakorera amatohoza ku bijanye n'agatakazi na muntu mu Burundi. Kuva hagati muri uyu mwaka bemeza ko hiyongereye ibitigiri vy'abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero n'abarezwa igufa. Muri aya mezi ahezeho rivuga ko vyabaye akabarore. Ryemeza ko abantu 90 bahagaritswe babarezwa igufa hagati y'ukwa kane n'ukw'icenda nyuma yaho hibonekeje imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bateye mu duce dutandukanye ku butaka bw'u Burundi. Kuva mu kwezi kw'indwi honyene IDHB rivuga ko abantu 200 ari bamenyekanye ko banyurujwe. Ndega none bande bakorerwa kwa totezo abo bahinga bavuga. Karina Tarkatia umushakashatsi mukuru amaze imyaka hafi 25 akorera ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika yacishwe Ijwi ry'Amerika. Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions. Imigwi yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Aha nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamwo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ariko hari n'abanywanyi n'imigambwe nka Tenere. Akenshi bahagarikwa ata amategeko akurikijwe. Ibitero hamwe na hamwe vyacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa kubagwanya. Emprisonner et torturer leurs opposants présumés. Tarkatia nemeza ko icegeranyo basohoye atari yororo. Asigura ko cafashe amezi menshi kandi bacicariye. Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes, de témoins oculaires. Twaronse ivyabo n'abitubwira ivyabaye harimo aberekewe n'amabi abahoze bafunzwe canke inshuti zabo kandi amakuru yacu turondera n'izindi mpande nyinshi kugira tuyizere. Ivyo twumvise biteye ubwoba na cane ku baborezwa igufa. Abantu bamwe baborejwe igufa n'abapolisi abandi nabo baborejwe igufa ku rwego rwo hejuru i Bujumbura ku cicaro c'itwerereza. Abakozi b'igendereza ntaco batakoze kugira ngo babakuremo amakuru. Rimwe na rimwe uburibwe bwari kirenga ku buryo abafunzwe bapfa ivyo bavuze kugira gusa uko aborezwa igufa bihagarare. La douleur était si intense que les détenus ont dit n'importe quoi pour que la torture cesse. Niko yongerako. Ariko Gerard Hakizimana umukuru w'ishirahamwe Folicon F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'u Burundi siko abibona. Afata abahinga nk'ibikoresho. Be n'abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo nabo bikorana. Ibi twebwe twisunze
bisunze ibyagiye birasabwa n'amashami mpuzamakungu atari mu gihugu berekana ko umenga iby'agatakazi na muntu babikurikirana gusumba twebwe turi mu gihugu agatakazi na muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari ingingo zafunditswe za politiki zifunditswe n'ibihugu bimwe bimwe kugira bagumize ijisho ku Burundi. Karnate Zaki anasanga mukuru wa Foricon F yarengeye akarimba bakoze iyi raporo abantu bari gurengero no mu rw'igihugu sende hajejwe agatakazi na muntu urabazi 60 Vinyini muraba urongoye ariko yemeza ko atora bamwe iyo tubonye ko ariho ikintu cyashitse umuntu akabugwa irengero icambere no gushikira inzego zitandukanye ni muri izo ariko muri ankete duheruka kugira hari abantu bashika kuri 3 canke 4 tuzatwarabonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe mu mpera z'ukwicenda mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta i New York muri ONU yari yashimangiye ko igihugu ciwe cateye imbere cyane mu kubahiriza agateka kakiremwa muntu. Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de faire une lecture juste et dufashe kana ukaryo dusaba cyane cyane mu gisata cawe n'agateka kazina muntu ngo bagire umwihwezo udahengamye ku twigoro tw'u Burundi no kuduha agaciro kabereye inyifato yose yo gukumira u Burundi babushirako imigwi idasanzwe mu by'agateka kazina muntu nta kivyara leta yashize mu bikorwa ikingirwa ry'agateka kazina muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro n'ubwitangazamakuru. Impinduka na Teotaki yanazemeza ibidahagije kuri we. Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante. Gusezerana guhindura ibintu n'ubutungane ariko ivyo biherera ku karimi kareshe gusa hari cobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa nta gikorwa kiboneka nk'uko ababarizwa igufa n'ababarizwa irengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza. Et la réalité, comme l'illustrent les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport. Kunshuro ya mbere hamwe ryakoze raporo itavuga uruhara rw'imbonera urwaruka rwa CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi mu mabi ryatohoje ko abayagirizwa hanini n'abakozi b'iperereza na bamwe mu bapolisi hamwe n'abasirikare bake. Naho iyi raporo yerekana ishusho y'ibitagenda neza inama ya ONU ijejwe agateka na muntu iherutse gufuta umurwi wakurikirana ivyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 gusubirizwa umwanditsi araba agateka na muntu ivyafashwe nk'intsinzi kuri leta n'abakunzi bayo atagihindutse nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika bibwiye n'ibihano vyari vyafashwe n'umwe bwa Buraya ugahagarika imfashanyo bwa leta y'u Burundi bigiye gufutwa kuva hadutse njyaneza turutse ukindi kiringo cateye impari canya kwigendera President Pierre Nkurunziza mu 2015 Burundi buracafatwa nka kimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu mbere hari abahinga babugereranya na rimwe mu macuniro yo mu bihe vya none. Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika. Eloge Urikaneza urakenuye duce dutandukira yavugwa mu Rwanda ikigo mpuzamakungu gitanga ubumenyi bw'ubuhinga bwa none ICDL kivuga ko mu Rwanda abakozi ba leta bafise ubushobozi bwo gukoresha mudasobwa batarenga ibice 20% biri mu bushakashatsi ico kigo giheruka gushira ahabona. Mu gihe biruko abahinga bavuga ko iki kibazo coba caragize ingaruka ku musaruro w'abakozi na cyane mu gihe ca gahunda yaguma mu rugo ubu buhinga bwakoreshwamo cyane. Umenyesha makuru wa Trasunta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye. Umuyobozi mukuru wa ICDR Damien O'Sullivan avuga ko icyuho cy'ubumenyi mu by'ikoranabuhanga cyatangiye kugaragara cyane ubw'isi yose yari yinjiye mu bihe byaguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19. Abakozi ba leta y'u Rwanda 20% bonyine nibo bonyine bazi gukoresha mudasobwa uko bikwiye, bigaragaza ko barenga hafi 80 batazi gukoresha iyi mudasobwa, bikaba byaba intandaro yo kugabanya umusaruro bari bitezweho. Bwana Habyarimana Strato ni impuguke mu by'ubukungu agendeye kuri ubu bushakashatsi agaragaza ko icyo aba bakozi batanze kidahagije ukurikije ubumenyi bari bafite kuri mudasobwa. Niba dutegereje yuko abantu bakora bakoresheje ikoranabuhanga kandi ntaryo bazi urumva se umusaruro nyine waturuka he? Byaje bikunze muri no minsi cyane twakoreshaga ikoranabuhanga kubera kutava mu rugo nyine bitewe na restrictions zo kwirinda covid. Birumvikana ko byanze bikunze umusaruro waba waragabanutse. Numbaze ngo byagabanutse ku kiye kigero kubera ko nta raporo nzi bigaragaza ariko byanze bikunze urumva ko birajyana. Niba abantu bateganyirijwe gukora bakaba igikoresho bifashisha ikoranabuhanga bakaba batabizi bose urumva umusaruro wava henyine. Si Habyarimana Strato uvuga ko iri koranabuhanga ritatanze umusaruro uko bikwiye na Professeur Kabera Karisti uyobora kaminuza y'ubukerarugendo n'ikoranabuhanga iri i Kigali n'umwe mu batangije kwigisha iyi porogaramu muri kaminuza ayobora, yemeza ko ubushakashatsi bwa ICDR bwagaragaje ko hari ikinyuranyo hagati y'ubumenyi bwatangwaga n'ubukenewe kugira ngo umuntu abashe gukoresha ikoranabuhanga. Icyo kinyuranyo rero no mu bakozi ba leta cyaragaragaye cyane
ku buryo hari abakozi bagera ku 75,000 bakeneye kongererwa ubumenyi kugira ngo babashe kujyana n'aho isi igeze mu ikoranabuhanga. Tunafashe no mu mashuri makuru na za kaminuza natwe ubwacu aho byabaye ngombwa ko twigisha dukoresheje iyakure, nabwo ntabwo abantu bari biteguye. Niyo mpamvu byatwaye igihe kinini kugira ngo nka Minisiteri y'Uburezi na heke byemerere amashuri kuba yakwigisha akoresheje iyakure. N'ubu ngubu ntabwo amashuri yose ya kaminuza arabona uburenganzira bwo kwigisha akoresheje iyakure. Ni amashuri make amaze kubihererwa uburenganzira kuko hariho imyiteguro ari ijyanye n'ubumenyi, ari ijyanye n'ibikoresho, ari ijyanye na za porogaramu nk'iyi ya ICDL kugira ngo abantu babone abashobora no kwigisha abandi. Uyu muyobozi avuga ko uko iminsi igenda ishira abantu bose bagomba kugana mu ikoranabuhanga, bikaba bisaba n'abaturage ubwabo kumenya iryo koranabuhanga kugira ngo babashe kugendana n'ibihe. Urebye gukoresha irembo biragusaba gukoresha ICT, urebye gusaba serivisi runaka biragusaba. Ibyo rero byakabaye ikintu abantu bose bumva ko ni igihe cyageze cy'uko abantu bakoresha ikoranabuhanga. Kandi noneho urebye n'ibihe bya covid ntabwo tuzi n'imbere uko bizaba bimeze, biradusaba kujya muri ubu buryo bwa digitalization. Ariko umuturage nawe kugira ngo abashe kwimenya, nawe biramusaba kwigomwa no kumva ko ariyo nzira yonyine ishoboka kugira ngo ajyane n'ubuzima uko buri kugenda buhinduka. Mu baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika hari abagaragaje impungenge ko abageze mu zabukuru bikibagora gukoresha ikoranabuhanga, hiyongeraho ko kubona ibikorwa remezo biborohereza gukoresha iryo koranabuhanga aho batuye nabyo bikiri ikibazo. Ugasanga nk'umukecuru kuza bamubwira iby'ikoranabuhanga ntabwo ari kubyumva neza. Hari bamwe na bamwe wazaga bakakubwira ati connection zanze, wagera ku irembo bavuga ati hano connection zanze, atuzaze ejo, uzaze ejo. Ugasanga nyine uzaze ejo yabaye uzaze ejo. Bamwe baturage bamwe na bamwe nyine bikabadindiza bikanababera ikibazo. Wajyaga ku irembo ugiye nko gushaka icyangombwa runaka ugasanga connection zanze, akabwira ategereza, uko bakubwira gutegereza niko ibyo wenda gukora biri gupfa. Urabona ikoranabuhanga cyane cyane uri 90% bayita wireless, ariko kubera ko wireless agiye aherereye ku mirenge, ku bigo runaka bikomeye, ntabwo hose arahagera. Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation hamwe na kaminuza yigisha iby'ubukerarugendo, amahoteli n'ikoranabuhanga UTB bagiranye amasezerano y'ubufatanye mu kwigisha ikoranabuhanga abakozi ba leta 75. Ubu bufatanye bugiyeho nyuma y'ubushakashatsi bw'ikigo mpuzamahanga gitanga impamyabumenyi mu by'ikoranabuhanga ICDR. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga Iradukunda Yves ashimangira ko hari icyuho mu bijyanye no gukoresha mudasobwa na telefoni mu bakozi ba leta. Asobanura ko leta yashyizeho amahugurwa ku bakozi bayo azajya amara byibuze iminsi 60 ku muntu ufite ubumenyi bw'ibanze kuri mudasobwa. Turifuza rero yuko abakozi ba leta by'umwihariko bagira ayo mahugurwa, bagira ubwo bumenyi, gushyiraho rero ko bagomba kugira certificate no kugira ngo koko abaturage babone ko ari ingamba ikomeye nka leta. Ibyo rero bikava ku bakozi ba leta bikagera mu mashuri uyu munsi kugira ngo n'abanyeshuri bahe agaciro ikoranabuhanga. Leta y'u Rwanda yihaye intego ko kugeza mu mwaka w'2024 abanyarwanda bangana na 60% bazaba bazi gukoresha ikoranabuhanga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afrika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Urubuga rwa Facebook ruhanganye n'izagirije byo kurenga ku mabwirizwa y'akarangamutima karwo. Umwe mu bahoze ari abakozi ba Facebook haheze iminsi asohoye impapuro ziharugwa mu bihumbi zagiriza ico kigo imikorere mibi. Umenyesha amakuru y'Ijwi rya Amerika Chris Hannas aragaruka kuri bimwe mu biri muri urwo rwandiko rw'ibanga rwa Facebook rwashizwe ahabona. Inkuru yiwe muyumva
mwijwi ya Temistokle Mutijima akoresha ijwi Amerika mu Rwanda. Nyuma yo kwegeranya inyandiko nyinshi ubwo yari mu buyobozi bwa Facebook, Frances Haugen yazikwirakwije mu bigo by'itangazamakuru bigera kuri 17 byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo byahise bifatanya mu mushinga wo gutangaza inkuru buri kimwe kwacyo ku birebana n'ibikubiye muri izo nyandiko. Inkuru zatangajwe ku munsi wari wumvikanyweho mu mpera z'ukwezi gushize kwa 10 zigaragaza Facebook nk'ikigo gishishikajwe no kongera umubare w'abagikoresha no kugwiza inyungu, kirengagiza uburyo abantu bakoresha urwo rubuga mu gukwirakwiza ubutumwa bubi burwa